Mahoro Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Nta byinshi ngomba kubabwira ariko ngomba kugerageza ndabakire ku mayange hagira ibintu ngomba kubabwira ngaho kugira ngo nyarutse numvirize no kiganiro ngomba kubereka cya president hagira bimwe tuganiraho. Number 1, hari ikintu hano cyantangaje. Murabizi muri iyo miseze mu misingi itapfu ine menga irangi hari ikiganiro mwabonye cyo kiganiro cyanyuze kuri iriya TV ya Gaël Gaël menga ngaho bita kumukubito TV hano kuri YouTube nawe haca ko umugore ariko avuga ibintu by'abapasiteri ngira ngo mwaramubonye kandi twarakunze ikiganiro watanze cyarafashije abantu benshi kiragira kure kirasirikira ariko avuga ko abapasiteri benshi aramabandi nabwo avuze bose ariko avuze benshi hafi 90 kwijana benshi ko aramabandi kandi kujyana kuri turabizi. Uyu munsi rero sasa yari muri ville hagira umuntu antelefona ngaho kunyuze kuri video call aho yari yahangayitse ari muri ville. Murabizo ko hari ibintu amaze imise ko batwereka bariko barakorana ngari kuri TikTok nabo nari bariko bakamera umuntu ariko avuga ubutumwa hariho umuntu ngaho bariko barakamera muri video ariko avuga ubutumwa barabitwereka kuri live byagenze nka kubyanyene. Hari abapasiteri bari bamukikuje ngaho muri video ngo bitwaye ko bakorera Imana bari bamutuka kubera iki wararaje buryo uzohanwa uzogira gute nimvise nishavu nibagira uburyo novuga reka ino video hano mvume ndayisevinga nzobibereka kandi amakuru yangezeho. Hari abapasiteri benshi bamurondera uyu mugore bamutera ubwoba bongera bamutuka mwambwa mwigira ngo mukorera Imana murasa nabwo ari benshi ariko ndikumbwira iyo mihimbiri yuko ikorera Imana bemwe abajinga mwe ntimworeka ngaho Imana igakora ni mamwe muri Imana kubera ko umuntu yari kirabavuga mu cyo mutangura kuneruka mukumva n'umutwe usaduka mukagomba kwiruka ko umuntu ngo muce mumwice reka nagenda bizi byaba ndamwegereye muvuga muti ni mwice niko mwe mumeze niyo mpamvu tubita imihimbiri benshi muri mwebwe byo binatembwe kugaragaza amabi y'ibibwa bibarimwo mwebwe uzubona ivyo bibwa bitanguye kumoka n'imitwe nk'imango ngaho ndabakozi b'Imana abo baroze bakongera bakanabicanye. Now ico tuzogera ko hanyuma ariko no mugwe tuzomurondera uzomutera ubwoba bamuzana hano tubararaze iyo mihimbirira sarizo ndaya ngaho ndabakozi b'Imana muragapfukwa nyene. Now reka dufatire kuri no mutama wacu president yavuze. President yavuze ibintu bitandukanye na bino bibwanye by'abapasiteri yabisubiyemo. Ndashima Imana uko muri imisi mbona babategetse bacu bari kwarabigarukana sizene vyagenze singene vyabaye ndabikunda cyane ngira ngo baza baravyumva tuza turabinyuzamwo abategetse muri imisi bamaze imisi bari kuba bivuga ndavyumva. President yongera bigarukamwo ashimangiye uyu mugore muvuma yari yavuze. President bigarutseho ashimangira ibije nanje nama nababwiye ngaho President abivuga kandi benshi banatwenze kubera babizi ko bisigaye byabaye umurengera izimbagambwa zikoresha ibintu by'ibirofa ngaho bitagira icepfo n'icyarugo ngo ndayibereka hano murabe mwongere mumvurize uhejeje cyatuvugana ku bindi. Hano President yaravuga harayose mu byo gutwenza ukuri bindi mugana akunze kunaganira kuzo umunsi uko ndeka ndabereka genda rero mugira ama cooperative mugende kwa musitanteri abahe aho murima dutegereza kuronka amahera mu mufuko none amahera azokoroka va hejuru cyane mwumviriza abapasitori bavuga ngo amahera araje gwimigisha ngo bakira imigisha ubwo si bamwumviriza nihe Imana yigeze ivuga ko umuntu azorya adakoze. Ubu ngira murabyumva ko insinzi hari kwa matwaye babwiye ati none si mumviriza baramaze kuvyumva ni kuvuga ngo baramaze kubagaya baba pasiteri b'ibirofa ngo reka gasubiremo hano mwumviriza ngene kano karyoshe dutegereza kuronka amahera mu mufuko none amahera azokoroka va hejuru cyane mwumviriza abapasitori bavuga ngo amahera araje gwimigisha ngo bakira imigisha ubwo si bamwumviriza nihe Imana yigeze ivuga ko umuntu azorya adakoze. Hanyuma mwamara kurangiza wa mugore Imana izaguhana wewe nyene mwamara kurangiza jewe Imana izaguhana mwabikora kimwe ngaho dukomeze rero muzahe bambwirira kantu ngo vutane kuvute muvuta isiwe mujinga twikomereza. Mu bisanzwe Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka muremure munini cyane iduha kaya gatoyi ko gukora none mwe mufise ibibazo mushaka kuruhuka muri ako kaya gatoyi kandi mufise umwanya munini wo kuruhuka aho mufise udafise umwanya wo kuruhuka ninde muri mwe Imana yarawuduhaye ndawubereka aho sekuruza wa sogokuru wawe ari he haruhutse amaze imyaka irenge ijana aruhutse ntaruhutse none muri mwese rizobara imyaka ijana mbwire nta myaka burya 60 yagohaye yo gukora ari mubi Ano mutamuri imyaka 80 mubona ari cagishobora.
none umwana w'imyaka 10 hari icyo ashoboye ubizi dufise imyaka idashika 60 yo gukora tuyikore kandi rero mwabakene ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose bazoraba iguma rugusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba zandike uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muramu uzosanga ukabare nsomya na jewe ibitama naho yagiye aranyuza mu tuntu two gutwenga ibi yavuze n'ukuri bino yavuze niwe yagira uza mu tuntu two gutwenga ko nabo bari kumwe batwenze kindi cyane areka gutwenga ariko bino yavuze n'ukuri ntabwo ari kubesha n'ukuri kw'Imana umaze kurenza imyaka 45 mwana wa mama ubugiye pe ubugiye vraiment ubugiye ariyo niho tugaruka tukunda kuvuga ruti nimba umuntu yariza gaheza amashuri akamara igihe kirekire ariko arakora mu gadahembwa neza ni byiza ko agenda kurondera handi hantu ashobora kuronka akazi kamuhemba neza kuko becyo baba kugiye imyaka 45 babagiye babashaje yumva irenze nakaga bino rahavuze no kuri igera kugena gose cyane ikindi naco dufise igihe gito cyo gukora ivyo no kuri dufise igihe gito cyo gukora ni miss Imana ducije uzone imyaka ngahirangiye atake muturageraho bisabwa yuko dubishiramo ingufu kugira ngo dukorere rimwe na rimwe bino bintu bidufasha byongere bitwubaka kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwikorera ukazoyimara atacu ukoze ndakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega oya kuvuga aho biraborohera Ejo ni nagaruka ntarigara sinzobona abantu kwiriga genda abatari ngaha mu bahanure bose mugabo hari habonje ko kwirigara kwe nabonyemo n'inkumi namaramaye nabonyemo n'inkumi murabikoze ikiyigwa ntabyo twakoze kuko twarabiye twiyumviriye kuko twiyumvira ati ibyo ari byo byose ngaha ziriho turafata avuga yaba hashatiga kotegeza kuba tuzi mu mwaka azorogizingana kaseteri itoni 2 n'ibiro 728 isoko ukuntu batugurira bivanye n'uko twebwe tuba turi abantu dukora tutazi ico zipima bobo bamenye ngene baduhembera baduhembeye ku isoko idolari 11 ku kilo ubu ntabwo ruvuga ngo ikode turayiso eye irayita petite mine aho statumare kisaka kote somo iyo bashoboye nshaka byose ndabona biri kumwe byose iyo bashoboye c'est quelque chose que nous sommes coordonnés au moins 16 ça au moins yanditse umvereza hari sakuja no koperative hose soma kuri partage no umvereza muri condition je nta hantu handitse 70% ndawe mpesamo zanditse hariho participation ya leta bagatwara miliyoni 500 nuko muri haru agavura zubona byinjiye soma jongire 70% yerekeye 70% uko ari ubwa mbere leta ko mu actionnaire andake propriétaire du social kuri 70% oya ntacyo nyereka article ivuga 70% nta kindi nijaje
oya muri code minier muri code amategeko y'igihugu ko niyo bakorera nyereka seti wowe wavuza hiri muyisone none we musanzwe code biri mu mutwe wawe ntisaye ko nitujeje fugare tekere nta kibazo rega natewe gahe mu mashini nanje ndahira ndahirabi barate aratekere vuga seti posa de mumbira urazi ko nzi gusoma narahize kamene gusoma no kwandika kode ni muri bayizi nari ndimo kuko nari nabonye aho igihugu kiriko kiribigwa ndavuga no ivyumvikana ingene umuntu ashobora kwimba ubutare kugwa umuriro agasabwira iyimbwe azana miliyoni amajana abiri agaca avuga ko azotwara miliyoni amajana 9 leta igatwara ijana ibibaho kandi ubutare bwa leta nuvuga ubutare n'ubwa leta turavyumvika miliyoni amajana none miliyoni amajana 8 zisigaye tuzigabura ordonnance ministerielle ikurikira code iyo ordonnance yaje rero ivyo yareheje ubunyene murare n'isambu ubunyene murare bwishejeje kwisambu yaje telefona ministre iyi vyo yareheje za code nini shaka kumvikana ordonnance igiyandeho di code ni futi ngayifuse ubunyene ordonnance ministerielle none ntikurikira nukuba vyerekana ko mu bushikiranganje aba baraje barabaho mahera bati mwebwe rero turangene kuduha ayandi tuzoyagabura tubahe bikeyi ayandi tuzogabura kuko ni violation de code minier none nk'ubu nobahana muri ministère vous avez violé le code minier muzana ibitari bidahuye none nobahana nabanda barenga kandi mwaravyoye code kuko cyenda bakode minier hanyuma havuye code minier rero ibiza vyose bikiriza gukurikira code minier ikintu cyose rero mwamunzi kitari conforme code minier ubunyene genda buce abashikiranganje bari mu rubuko bazova mu rubuko ariko kwiga ico tuzohera ko byose subiramwe ayo makontra yose atenza gukurikira code minier kandi habe muda mucavuga ngo ngo none je ngo nari narakironke ngo ntibaserukira leta none bamenza baserukira leta tobemere turakoze cyane muzehe urakoze cyane thank you turagushimira uburyo hari ivyo werekana turagushimira uburyo uvuga kandi wanadutwenza kandi uvuga n'ukuri birumvikana gose cyane turagushimira pe turagushimira cyane turagushimira gose cyane turagushimira n'uburyo ugenda ugaseruka ukanavuga turagushimira cyane ariko kanyuma nurangiriza ko ikosa sibo ikosa ni wowe muze uyu wari kuvaho unamuboshe uyu yavuga ko abiyoboye wari kuvaho umuboshe uko yakubeshe yakuzengereje yakubirishije yashu yaguma kubwira ibintu bivuye mu gitwe ivyanditse abishize ku ruhande kandi nawe wabibonye ni ibintu bavuze ngaho ngo banabifute babifute kwa muko gusa naho bigera ikindi ugiye gutelefona nimba mushikiranganje nimba ari inyuma mwari kumwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu mari muri kumi inyuma muzehe oya this is too much wagiye gushakisha ari yarari inyuma uyu yakuri inyuma mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabazi byinshi abakwiye kubazwa byinshi before ku telefone minister buda wari kuvaho umenya ikibazo gihari gikuru gifadika icarico nuwagiteye twese tukabimenya hakavaho hafashe umwanzuro ndabizi ngaho uzosubira utevye rero ikibazo ntabwo kiri kuraba hari ibintu wavuze ngo ikibazo kuri bareba ministre ngo hari yango ndaze ngo mu bushikiranganje abo mu bushikiranganje mwari kumwe bari bakuri haje inyuma nta numwe wabajije kandi ubwo bushikiranganje nabwo buri mu minwe yawe buri mu biro vyawe twebwe abarundi singa mko tugira amaranga mutima yo kutubesha iyaba bino bintu bikora ugacubishiramo n'ibikogwa mu buryo bifadika muzehe
wabura umumarayika watibuse uva mu ijuru buno buryo bigiye bushiramo inguvu ukavuga wo bishira mu bikorwa bikaja mu ngiro ni kuri twoba twakurosa nk'umumarayika yatibuse ava mu ijuru mbwa kwa muvuga byonyine kandi abo wohana muri kumwe abo bibazwa muri kumwe ikibazo abari wewe reka mumvurize uyu muzehe mu nama ishinga amateka ingene yabivuze neza mwumvurize ingene yabivuze neza uno muzehe hano twagiye ego honorable Gikeke mugabo nuko mwatandukiriye ibintu by'imigambwe harahandi bibarizwa mu nama nshinga amateka none ahandi tubariza nihe abo bantu bose bafise ububasha bwo gusinya kugira ngo amafaranga ave ku makonti kugira ngo abantu barihwe amafaranga y'igihugu asohoke abantu baja kuriwa ku by'igihugu byafashe abantu bariha canke abantu bafise ibyo bajera abo bose bari ku madekre y'umukuru w'igihugu uza gusanga ari abasendede FDD gusa none uwo mugambwe ko ari wo umukuru w'igihugu abagena bivanye nuko ari baza gukurikiza programa y'umugambwe watsinze hanyuma akabashinga amabanga ukaza wumva ryashira hamwe ryahombye mugabo umugambwe ukagumutera imbere igihugu ntigitera imbere abantu ku gatwe kabo bagatera imbere mugabo igihugu n'ivyo bahagarariye n'ivyo bajejwe n'ivyo igihugu cyabashinze ntibitere imbere n'uburorero buboneka kandi bugaragara none nk'umuntu akiyangaja ngo ndaguranya umuriyaridi ngo nzobabwira ingene amafaranga azoriho umuntu activite kanaka ngo ntereye miliyoni 300 uwo mudandaji yadandaje arunguka muri uwo mwaka ku buryo ashobora gusagura miliyoni 300 atera activite kanaka nibi bintu mubona imigambi y'igihugu ikorwa itari budgetize nahajya nyene hari ubusuma none ibintu by'imiliyaridi abantu bariyangaje ko babikora kandi ukabona bihagarikiwe n'inzego z'igihugu ayo mafaranga yavuye avahe abantu bakaza ngo baratenegura ibikorwa rusangi imiliyoni 300 miliyoni 200 ayo mahera avahe ugo rudandazwa abantu babungutse babadandaje iki byumvise ubu nuri mu nama nshinga amateka ikibazo kirero kwa president ikibazo saba niwe abagena niwe abashiraho uri mu biganza vyiwe afise ubushobozi mu kuva amafaranga yagiye bahombesheje ikibazo niwe muzehe ikibazo niwe mutama wacu ikibazo ni president tabi kibazo arabo yuko byose niwe abigena me hari kinavuze uyu mugabo mu mugambwe tabisuma biri mu mugambwe byo bagomba kwiteza imbere gusa ibisuma biri mu mugambwe yavuze yuko abakira n'abari mu mugambwe kubaka amazu kora udukorwa twanyatwo umuntu ari hariya hejuru bakabona arateye imbere mu mugambwe amahuzo imiduga ibitoro bikiba konona ibikorane bidasiba barateye imbere mugavuze ko igihugu nibashaka guteza imbere abivugiye mu Burundi imbere ya nyakubahwa umukuru w'inama nke shinga amateka n'abandi bayobozi abivugiye mu Burundi nabwo ari je cyumamara moto abivugiye mu Burundi ku butaka bw'u Burundi nibashaka guteza igihugu imbere niba bishaka biteza imbere ku gatwe kabo niyo mpamvu ngaba batigira bafata aya mabandi urumva ubuje bose ngo yakamafaranga uko agomba miliyaridi amajana 2 amajana 5 ngurana ngaho ejo nzoguha mangaho ejo nzoguha magaruka president arira ko wiba amafaranga president ni ubafasha kwiba turagukunda mbwi nyitwarire ntabwo ari myiza mwe mugacumenga gabanya ugatabi wa mugabo we ndahutse nakaro Burundi bungana na Amerika asho Burundi bubona bungana na leta zunze ubumwe za Amerika mwe murazi ko Burundi bungana na leta zunze ubumwe za Amerika eka mukamibye bintu byamushikiye nibi narimo bizi ngujya ni cabo Uburundi buragana na leta zunze ubumwe za Amerika njewe ikintu nifuza ku Imana izampa amafaranga niye neza ndongora abagore hano kwisi iryo jiri zarirekera bose